Hello my beautiful people. My name is Simba from Seed intare mu manuko. Ndakubwira ati kanda subscribe utaribwa kanda subscribe kuri Eric Burundi TV. Ndakwibutsa ko my cameraman behind the camera Alila Cash Fampos akuzana memaje meze neza cyane. Hama no ganda bibutsa kurorera season hakika. Ndabibutsa kandi no kurorera season nshasha turi gushira kuri YouTube ya Eric Burundi TV. Season yitwa Kabwitunge. Murakoze cyane hama. From today shaka tuganire ku bintu byinshi cyane ariho tuza kuronka nibakwe byo kwakira umushitsi kuva mu gihugu ca Australia. Ni Jairus Matona ari mu gihugu ca Australia kandi tuza gukoresha Nicole turamwakira ariko ni kuri call. Ndagusavye ntuve inyuma y'ikiganiro ugume mu kiganiro kugira ngo tuyage byinshi tubigire byinshi kandi twongere dutahure byinshi. Reka rero dukoreshe n'umwanya nyene uko turi hano tumutelefone tuganire nawe. Ariko cyo ndabasavye commentaire zanyura zikeneye bivanye nuko muza kwa mwatahuye canke muri kumviriza kino kiganiro. Cyo ndagusavye gusa ni kugumana nanje kugumana na Eric Burundi TV kugira ngo uzokwame uronka ama updates atandukanye y'ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimeze neza. Ati mbe Jairus Matona ninde? Jairus Matona ni umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza avuka muri Burunga muri commune Nyanza. Ni umwana wahoze ari umuririmbyi novuga ati ni umuririmbyi ko n'indirimbo zacariho gusa nyene yarashoboye gutambuka ari Matona. Ndibaza ku bantu benshi baramwumvise ku ndirimbo nyinshi cyane zico gihe kuva Mutabira gushika mu Burundi ariho ashoboye kwitabira Imana. Rero umuhungu we nawe n'umuririmbyi afite indirimbo nyinshi cyane kandi afite n'ama clip video meza cyane. Ubu hoho asanzwe ari no mu gihugu ca Australia. Asanzwe abandanyiza yo n'umurimo wo gukorera Imana mu nzira yo kuririmba. Reka tuce ku telefone ngo tuganire byinshi nakubisa ko Simba from Seed aka Bin Laden chapter intare mu manuko wa wundi atananirwa umupromoter wa mbere muri Burunga nako kajeko. Reka tumutelefone kugira ngo dushobore kuganira turamwakira hama tuganire nawe. Icyo nagusavye no kunkurikirana A to Z kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Yari ku murongo icyo nongenda kwibutsa neza. Allo ndakumva cyane. Ego hani kuri Eric Burundi TV akabaje Simba from Seed ndaba telefone kugira ngo dushe kuganira ku bintu byinshi. Ego murakoze cyane. Ego ndavugana na Jairus Matona. Ego no muvugana cyane gose. Okay, Australia bimeze neza? Muri Australia kabisa turashimira Imana turabayeho kisa gusa imbeho niyo iturembeje. Sawa mugabo hari igihe cy'imbeho ngiye n'igihe cy'ubushuhe. Bivana na season umuntu tuba tugezemwo. Ego nakuvuga yuko turi mu gihe cy'imbeho. Nakuvuga yuko igihe cy'izuba cyarenganye. Ego ariko mwaya mezi kwezi kwa gatandatu ugenda mu kwezi kw'indwi abari amezi y'imbeho cyane. Yego okay. Ahama turabashimiye cyane ukuntu mushoboye kutwitaba. Ariko murakoze cyane. Ariko cyane twashaka kuyaga kuri industry cyane ku bikorwa byanyu. Muraherutse gushaka indirimbo ya video ku rubuga rwanyu rwa YouTube. Indirimbo iri gukora neza. Novuga ko iri mu ndirimbo ziri gukora neza muri kino gihe. Ariko twashaka kumenya ikintu kimwe. Yego burya Jairus Matona arafise management? Okay, je muco make nta management nimwe nabamfise canke nabampagazemwo. Yego nk'ibikorwa vyanje byose ndabikora ku ruhande rw'iwanje binafsi. Yes ata muntu numwe angishije inama. Management ni jewe nyene kira kintu nigenda ndacikorera mu biganda vy'iwanje ata muntu numwe mbajije ati nkora ibi nibi. Haba ku ruhande rw'umuziki haba ku ruhande rwa plan ya visa ya shaka nko gukora video kira kintu nigenda cikorera. So urumva nta management nimwe mpagazemwo nuko. Hama murakoze cyane. Hari abantu benshi bagukurikirana bari mu gihugu cy'u Burundi eka no mu bindi bihugu bitandukanye ariko bafise ibibazo byinshi bifuza kumenya kuri Jairus Matona. Jairus Matona ni umuririmbyi novuga ko akiri muto ariko akora ibikorwa biremeye cyane. Indirimbo ziwe ari indirimbo usanga zikuze
zifise ubushobozi burenze. Twashaka kumenya ibanga ukoresha mu kwandika indirimbo. Okay, no kuvuga yuko bwa mbere bwo ibanga ryo kwandika indirimbo ndarikesha mu Mana. Imana mushobora vyose. Yego. Nta buhinga na butoye je mfise bwo kwandika indirimbo na butoyi. Ariko byose ndabikesha Imana kuko imbere yuko nandika indirimbo bwa mbere bwo manza nkasenga. Manje gusenga nkafata ikaramu nkandika. Ivyo nza kwandika rero ndabihabwa n'Imana. Imana nayo nyene n'inshindi inzira ati andika ibi nibi kora uko nuko kubwiwanje nta bushobozi nta buhinga na butoye mfise noshobora kubwira abantu ngo je nkoresha ubu buhinga. Kiretse ko ari impano gusa Imana yasizemwo kandi imbere yuko nkora ivyo vyose Imana yasizemwo manza kuyisaba. Imana nayo ikampa ati kora ibi kugira ngo bishike mu bantu bayo. Nkumbure bishaka bajya haraba usanga benshi barasubiye inyuma kugira ngo bongere bayigarukeko. Rero je mu kwandika indirimbo bwa mbere bwo ndafata umwanya nkasenga Imana. Meje gusenga Imana nkatora ikaramu nkandika, hama amaje muza kwandika ndakesha Imana yo mwijuru nyene niyo inshoboza vyose. Okay, biramaze gushika Jairus Matona ugasuzugurwa mu kigo cyawe cyo kuririmba n'umuririmbyi mugenzi wawe? Okay, no kuvuga yuko gusuzugurwa mu gikorwa umuntu aba ari karakora ntivyobura. Ntivyobura, ariko ivyo je nta gaciro ndabihana gatoyi kuko jewe nzi uwampamagaye wari we. Ntamagawe n'Imana. Igihugu ndimwo nagisizemwo n'Imana, ntabwo ari umwana w'umuntu yakinsizemwo. Rero no kuvuga yuko jewe uwonsuzugura wese ivyo nta gaciro ndabiha. Ariko igikuru gusa je focusinga nico Imana iba yaransizemwo je ubwanje, nkagikora kandi n'umutima utuje. Gusuzugurwa naho umuntu abari karasuzugura Imana kuko nsuzuguye je gusuzugura Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo wovuga gute kukunda mugenza wawe kandi bambe wovuga gute kukunda Imana kandi wanka mugenza wawe. Rero mu gihe jewe rero musuzuguye mu bikorwa vyanje mo ndiko ndakora, biba bibonekana yuko uba usuzuguye Imana yo mwijuru. Rero umucamake ivyo ntivyobura kandi ntavyo nzi, sinzi ko hoba hari abantu basuzugura, ariko je ku ruhande rw'uwanje nkora ibikorwa vy'Imana. Nkora ibikorwa vy'Imana niyaguye kuko nzi uwampamagaye mw'uno murimo. Ntabwo ari umwana w'umuntu. Rero uwosuzugura wese urumva nivyiwe, ariko jewe aho mpagaze mu Mana kandi nkorera Imana yo mwijuru. Okay, reka tugaruke kuri iki naco. Ari benshi Jairus Matona bamumenye bivuye kubera ko so wawe, papa wawe nawe yari umuririmbyi akomeye cyane, yari umuririmbyi afise abantu benshi cyane bakunda ibikorwa vyiwe. Ndavuga nyakwigendera Mutama papa wawe. So wawe amaze kwitaba Imana, hari impano twaciye abantu benshi bagiye gusanuka kumbi iyo mpano ya papa wawe uyifise. Bijya ntibirashika hakabaho abakumvira inzigo bivanye nuko babonye ariwe wasigaranye impano ya so wawe. Ko bari abantu baba bagize inzigo kubera ko nabo narasigaranye impano ya Mutama wanje. Kw'ico kibazo sinzi ko buba bahari. Ntavyo nzi. Kuko ntawe turahura ambwire ngo genda kugira ishari. Umuntu ashobora kugira ishari ntabikubwire. Rero no kuvuga yuko kw'ico kibazo umbajije ko hoba hariho abantu baba bafise ishari kubw'iwanje kubera ko nabo narasigaranye ingabire y'umuhisi papa wanje. Ntavyo nzi, ariko ndibaza ngira ntibabuze. Ntibabuze ngo baze kubimbwira, ariko ico nzi coco sinzi ko baba bahari mu ncamake. Reka hari abantu novuga ati reka ngaruke kuri iki. Hari abaririmbyi uravye budufate mu ntara ya Burunga bari gukora neza canke bakora neza, ariko ntiturabona mukorana korabo. Arico cyo tumye ndakubaza ati hoba hari kibazo na kimwe cyo bakihari? Okay, no kuvuga yuko ku ruhande rwo gukorana korabo n'abantu, no kuvuga yuko jewe ku ruhande rw'uwanje sindi yumvamo gukorana korabo n'abantu. Nta muntu umwe je ndiyumvira gukorana korabo nabo. Kandi si kuvuga yuko noba mbuza bunosega ko dukorana korabo. Ariko ku ruhande rw'uwanje no kuvuga yuko
ndiko ndakora yeah nkorera Imana yo mwijuru yeah korabo kweri ku ruhande rwanje ntawo ndasaba korabo ariko ndafise abandi bamaze kunsaba ko twokorana korabo babarimvyi bamenyekana mu ncamake burya nta murimvyi n'umwe atamenyekana yego nta murimvyi n'umwe atamenyekana umaze kuba mu gikorwa c'Imana ry'Imana ibikuzi yego kumenyekana mw'isi no kumenyekana imbere y'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye yego cyane rero vyiza womenyekana vyiza ikintu nyamukuru ubwa mbere ubwo womenyekana kwanza umaze kumenywa n'Imana Imana ikabikuzi yego nta kintu kidashoboka umaze kumenywa n'Imana ibindi byose bizoza mu nyuma abantu bazokumenya yego ukora vyumva rero no kuvuga yuko kw'ico kibazo abantu bamaze kunsaba ko twokorana korabo barahara abaringi bakomeye bamaze kunsaba ko twokorana korabo bonsaba ati Jairos byukuri tumaze kubona intambwe yawe himaze kugera turifuza byukuri ko twokorana korabo turabona ko ibikorwa vyawe biriko biratera imbere turifuza ko twokorana korabo kugira ngo turabe ko ibikorwa vy'Imana vyatera imbere ariko je ku ruhande rwanje bamwe narabemereye mugabo igihe kiragera kugira ngo dukorane korabo barahari vraiment sinobesha barahari aro nyene mba nifuza ko nobasaba ko twokorana korabo mugabo nico gihe naco ntikiragira nyene kibinde kurira ko no kumva ko nabikoze nisanzuye ariko ndacakora kugira ngo ndabe vyiwanje ho bigeze byukuri tumaze kubona intambwe yawe himaze kugera turifuza byukuri ko twokorana korabo turabona ko ibikorwa vyawe biriko biratera imbere turifuza ko twokorana korabo kugira ngo turabe ko ibikorwa vy'Imana vyatera imbere ariko je ku ruhande rwanje bamwe narabemereye mugabo igihe kiragera kugira ngo dukorane korabo barahari vraiment sinobesha barahari aro nyene mba nifuza ko nobasaba ko twokorana korabo mugabo nico gihe naco ntikiragira nyene kibinde kurira ko no kumva ko nabikoze nisanzuye ariko ndacakora kugira ngo ndabe vyiwanje ho bigeze ndabe intambwe yiwanje ho yigeze kuko ndacakora nkorana umwete kugira ngo ndabe aho ngejeje hama nanje nzobone kurondera abo bandi rero nifuza ko twokorana korabo hama dushobore gukoresha ibikorwa cya korabo